ikintu umaze kubona ikuntu bintu bimeze reka mbanze shiremo aka instrumental. Mu bisanzwe buri show yose ikintu nabonye coco show yohomba canke yokunguka. Donc bica bivana na organisation. Show yohomba canke yokunguka utaravye ngo amazina y'abari kuri affiche imbega ngo ni banini canke ni batoya. Kuko hariho show z'abantu bafise amazina manini ya twabonye canke twumvise zitigeze zironka success, kandi hariho na show z'abantu twovuga bari moindre, bari hagati na hagati mazina twabonye cye twumvise zujuje abantu. Ati rero kabagapfira he nabivuze ni kuri côté organisation. Ni côté organisation, pourquoi? Parce que ikintu casho kiratandukanye cyane n'ikintu c'indirimbo kujya indirimbo ngo nukuro, donc ironke visibilité, ironke ama views. Nasanze bitandukanye, biratandukanye ukuntu ukorera promotion indirimbo n'ukuntu ukorera promotion igiteramo, nubwo vyose usanga hariho utuntu tumwe bisana. Ati gute ndakuzana mu myaka ya kera ziriya za Black is Black, Black Boys, iriya myaka y'umuziki wa kera kuri ba Sosokey n'abandi benshi bagiye batandukanye. Show zabo zabari show ziri successful 100%, kandi kiriya gihe nta ma social media yarahari. Nimba yarahari naho nta ma social media yari bwatangure guhurumbirwa nkuko biri ubu. Bari bafise system na strategy, barakora ibintu bita picnic, bavyita picnic bobo. Barakora a promotion nziza ku buryo bw'uko buri muntu wese ategerezwa kwiyumvamo ico kintu. Ubu rero kuno bimeze, abenshi baramaze kwiha yuko social medias ariyo nzira, ariyo way yo gupromotinga ikintu. Turi ku giteramo ukuntu bimeze, ubwa mbere na mbere hoho bajya abantu baja ku ma social medias. Ndakubwije ukuri, bajya abantu barabira donc ibimenyesheje ku ma social medias, bajya abantu ibice 90% muri bo ntibitabira ibirori. Mu gihe rero utunganije igiteramo ukaca uvuga ati jewe promotion yanje ngo ndayikuriye ku ma social medias, Facebook, Instagram na hehe, flop ya hatari. Bajya ikintu bakora iminsi yose baguma barindiriye kubibonera ku rubuga kujya nyene, kumarindiriye ati nzoraba live, biri live kuno biriko biragenda. Mais pourtant ibintu vy'ama concert akenshi abantu bavyitaba ni babandi bari hagati na hagati. Simvuge ngo abandi bato kuko umuntu aba muto bivanye canke aba munini bivanye. Ni babandi usanga bakurikirana insamirizi, ni babandi usanga akenshi atani imyanya canke atanu uburyo bafise bwo gukurikirana ibintu ku ma social medias. Ni nabo bantu wanashaka iyo bahari muri show, muri concert yawe, hategerezwa kuba vibe, hategerezwa kuba umunezero, kuko barakwereka kuba kunezererewe. Babandi bo ku ma social medias naho boza muri show babari bakenawe ko bari nk'ibice 10% by'ababonye integuro y'igiteramo runaka kiriho kirategurwa, bari nk'ibice 10%. Mu gihe rero baramutse baza, ni babandi naho uririmba baguma biyicariye, wewe aba yimva nyene ko ari umuverema ko ari umuvreima, ko ari umu VIP. Ntushobora kumubwira simba, aba yicaye ntanahaguruka kwanza. Ntushobora kumubwira ngo fata igitambaro uzungagiza, ntushobora kumubwira ngo vuza induru nyinshi ngo ayikuvugirize. Sasa rero ahantu biba biriko birapfira akenshi ni muri organisation ikacija ku kintu cita promotion. Kumenya mbega igiteramo umuntu ashobora kugipromotingira hehe, ashobora kugipromotinga gute, muri way ingana gute. Akarero keza ndaguhereza ni ciswe la Boss Concert.
ni concert yatangiye kuba gupromotingwa imbere y'amezi 3 yuko iba. Resultat mwarazibonye, abantu bari buzuye. Yes, ikintu cyo kwiga ko rero, ikintu cyo kwiga ni ikintu kijanye na promotion, ukamenya ati mbega muri show yanje, muri concert yanje ni bande nkeneye, ni bande bakenewe cyane, ni bande bazoduza vibe, ni bande bazotuma ikirori kiryoha n'abari hanze bumve akaruru, mbega ni hehe bashobora kuvyumvira bino bintu vyanje. Kera ndakugarukana kera muri ziriya epoke nyene z'aba Sosokey, aba Perabs, ba Big Fizzo, ba Lolilo n'abandi benshi bagiye batandukanye, reba Etoile du Centre n'abandi, barafata bakagira ikintu bita road show. Muri road show yabo barafata n'abaririmbyi umwe canke babiri mu baririmbyi bakomakomeye bari muri iyo show, bakagendera inyuma mw'idina canke mu gatoyota, bariko barakoresha road show bonyene ubwabo, bakaba barimo bakagera umwanya bafata ijambo akavuga mu bantu bakamumva, ugasanga abantu barafise inyota yo kuvuga ati uno muntu turakeneyeho tuzogenda sasa tumumve a 100%. Ikintu gihari rero ubu uretse na road show, umuntu arashobora kwikokora agategura igiteramo ciwe. Aho ngiye ku muce wa mbere, agategura igiteramo ciwe n'amamiliyoni menshi, n'abaririmbyi akabahemba neza, ariko hageze ikintu ca promotion akababwira ati harageze yo kure do promoting kino giteramo, tugende ku masamirizi agiye atandukanye, mugenda ndabagabure muzogenda kunuku, ugasanga ni intambara, ni bras de fer n'amamotif arenze ko hataragera swate yuko ashobora kuja kuvugira ku radio, yarajya gushobora kuzungura ku binyamakuru bitandukanye, ugasanga harimo kugorana, bariko baragorana hagati y'umu artiste n'uwateguwe n'umu evenementiel. Ubundi mu bintu vya show kabisa nta vy'amazina akora, nta vy'amazina ngo jewe ngo baranzi ngo bategerezwa kuza. Ibintu vya show bitegerezwa kuronka promotion, umuririmbyi nawe nyene ubwiwe akabwira abafana biwe, ategerezwa kubaho promotion iremereye, wanashaka iremereye. Ngo ovyo uvuga ngo ofisi abankurikirana 200,000 kuri Facebook, unshize ko kava ngo baca baza jamais de la France. Ivyo vyose ukaca usanga ni ibintu biriko biradindiza kumenyekana kw'iyo ntunganyo y'ico giteramo kiriko kiratunganya. Secondly, umu artiste nimba uri umuririmbyi, umubosi runaka akaba yagutoye, yaguhisemwo ati ndakeneye uze kugira dufashanye, ukorere frambo nanje ndayikorere. Sinumva kuntu vyari bikwiye ko ushobora kwanka kugenda mu matours yo kumenyekanisha ico giteramo. Hari abakunzi bawe baba bumviriza radio, abakunzi bawe benshi hajya bumviriza amaradiyo, babandi nyene ubukeneye cyane, ukaca usanga urabiyimye ntibamenye ico kintu. Ubundi kubwanje nimba uri umuririmbyi bagutumye ko, nari numva yuko naho lo boss yaguhaye akazi atogira intunganyo yo kwamamaza ico giteramo, kugigirira promotion ku ma media agiye atandukanye, nari numva yuko wowe umuririmbyi ubwawe wobifata mu minwe, ahubwo wenyene ukavyironderera. Kuko mu gihe abantu baje nundi muntu ategura igiteramo arashobora kuvuga ati uyu muntu ni kidandazwa, uno muntu ndamuhaye inoti yanje sinzoba mpomvye, kuko nawe arafise public yiwe iza. Ikindi naco ubundi uko biba biri kose nta muntu aba aryoherwa no gutamba yirorera. Uko biri kose numva wokora effort zawe, nawe ugakora effort zawe,
ku buryo bw'uko abantu baza kugira nawe uririmbe ufise vibe, kuko mu gihe uri muri concert ati abantu bahari usanga neza na neza ari gucika intege, yaba uri kuri stage. Ibintu akora urabona yuko abikora atakabaraga, atanguvu. Nabo bakiya baba bahari uba ubona yuko nabo nyine nta vibe, nta mood na ntoya baba bafise. Rero biba bikwiye guhagurukirwa ku mpande zose, haba uwateguye igiteramo, haba ku muririmbyi. Ikintu cya promotion ni ikintu gikomeye cyane. Sinahura ukuntu ushobora kumuririmbyi baragutumiye igiteramo kikarinda kigera atana post nimwe ukoze y'ico giteramo uzoburimo. C'est dommage. Yes, Anglo Somodo, nibaza yuko rero mu gutegura ibiteramo, first of all byobanza bigafatirwa umwanya ukwiriye, mukiga kuri terrain. First of all, mbega igiteramo kigiye kubera hiye, ahantu hari efficace kuri buri muntu wese. Muri iki gihe hari ikena ry'amadeplasement, kuvugana na bus imwe canke zibiri ati isaha izi nizi uzoba hari kugira umfashe kunguruza abantu. Ico kintu cose kiramotiva abantu bashobora kuza mu giteramo. Secondly, umaze kwiga kuri terrain, nabivuze uca ubiha umwanya. Uwo mwanya rero uba urimo ikintu kijanye na promotion y'igiteramo. Ndabisubiyemo, ntabwo ibera kuri Facebook, ntabwo ibera kuri Instagram. Bari abantu kuri Facebook na Instagram bajya abantu nta biteramo bitaba, bavuga ati ndafise amamega yanje, ndafise umuriro, connection sawa, byose ndabikurikirana nibereye mu cumbi wanje. Promotion y'igiteramo hakuru. Ego simvuze yuko gukora promotion ku ma réseaux sociaux atari vyo, nivyo navyo nyene birakenewe, kuko za 10% navuga niho babibonera. Ariko ibice 90% promotion y'igiteramo, amasamirizi n'imbonesha kure n'ikintu cyitwa road show, ivyo bintu bifise power ikomeye cyane mu kumenyekanisha igiteramo, kuko igiteramo ntuburi kurarondera ama views, uburi kurondera abantu bazozi. Kinabwira yuko abantu baza mu giteramo atari bajyaho ku ma réseaux sociaux. Bajyaho ku ma réseaux sociaux babarindiriye ahubwo post iza kugira baje muri commentaire, batangire gushira ya ma commentaire, usanga acana intege, ama commentaire ataryoshe. Ikintu cya promotion ni ikintu gikomeye cyane mu bintu by'igiteramo, ukamenya mbega promotion y'igiteramo ikenewe hehe kugira bibe successful. Nubwo waba waronse sponsor zikwiriye, ugasanga mbere uri mu nyungu, biraryoshe ko igiteramo cyawe kironka abantu benshi, kuko n'abanditsi bararonka ivyo bandika. Il y a des archives zibikwa, bikazokwama bivugwa ati igenekerezi nini umwaka uyu n'ukwezi nuku harabaye ibintu vyakataraboneka, usanga biba biryoshe. Apart yo kuvuga ahubwo ati gerekezi nini harabaye ibintu vy'akajembegete, kandi hari abaririmbyi bakomeye kunuku. Yes, kubategura ibiteramo nabo bivanye n'akanoti baba batanze, bahaye aba artiste, barakwiye kuba bagira na contrat. Nimba ari contrat ya promotion, nabo nyine bakamenya yuko bashira mu part yabo ya promotion, kuko uba wabahaye inoti nawe kandi ubu yikeneye ko igaruka. Ntibazoba benshi ngo na postinze kuri page, s'il vous plaît. Mwirabure ukuntu muzozunguruka mu mamedia kugira ngo muvuge ku giteramo muriko murategura. Melabore ukuntu mugira amarod show, pourquoi pas nawe mutobigira nka kera. Muri road show hakaba hariyo umuririmbyi, nahatoboneka basi mugabo agafata mikro rimwe bakamwumva.
ivyo vyose ni ibintu biri très contribuant. Ariko hagati aho ku kijanye na organisation reka ngere shira akantu ku kijanye na organisation ikwiye gukorwa imbere y'igiteramo meme no mu mwanya w'igiteramo. Ati gute? Ku kijanye na wa umwanya ugakurikizwa, sinahura ukuntu umuririmbyi ashobora guhamagagwa ni igiteramo runaka, ni igiteramo quelconque, MC akaja kuri stage akagenda agapresenta umuririmbyi agomba kurikire akamuhamagara, ariko akacahera iminota 30 uwo muririmbyi ataraza, ahubwo mu iyo minota 30 DJ akaca baranavuza indirimbo zo hanze za Koma Sava n'izindi. Hariho abakunzi baba bari ngaho bumvise bagomba ze bamurindanye igishika cyahera 30 minutes. Ni hamwe ucubona bamwe batanguye gusohoka bataha. Ibyo byose urumva ko biba ari ibintu bibabaje, ibintu bitaryoshe, ni ibintu uhitubona yuko nta organisation, donc nta communication ihari hagati y'umu MC n'umuririmbyi. Kuko je sinumva ko noja kuri stage nkahamagara umuririmbyi aze kuri stage mu gihe acamara 30 minutes ataraza. Wapi kabisa. Nibaza yuko rero biba bikwiye gutunganywa neza imbere y'igiteramo, mu giteramo hagati, eka mbere n'inyuma y'igiteramo, ku buryo bw'uko impande zose zicarana zikavuga ati twarakoranye neza. Yes, numva ntuvuga byinshi, ariko mu byo navuze byose ntihabura na kimwe ushobora gukuramo mu vyandika ahantu. Turakeneye show usanga ari za show zivugisha apart yo mu Burundi gusa no hanze y'u Burundi. Apana show ngo izina ni naka, hama naka yaza ugasanga n'abariyo bariko baridoga. Yes, nuko bimeze, nuko bifashe. Reka garukirize ngaha. Ikibwirwa n'icumvi cerekwa nikibona. Imana ibahereze vyose mwifuza. Mari kumwe nanje ASTONKNG Aston King original, magical biological, made in Burundi, order from Crazy Paradise, good boy creature. I'm the best among them, the one and only. You know what it is what it is, just a lady like it is. And of course you used to call me Inare Yumugwa, Garso Bombo Chocolat, Super Driver, Vibe Master, Vibe Controller, make Vibe Master, and some boy Gikundiro Ubusesanguzi, umwami birere vy'umuziki umutebutsi Gwagasore, Mr. Davida. And I am the mention more day by day, and I'm so thankful for the names. But you have to know that if you love me, I love you too much. Even if you don't love me, I don't care anymore. I love you too, because I don't have time to hate a person. No, I cannot get time to hate someone. So turi muri byinshi cyane twirukanga. Ivyunguka uyu munsi, bizunguka ejo, bizunguka mu myaka iza. Nta mwanya noronka wo kurabana ari ibintu muntu. In fact, I'm in love with everybody. Yes, even you have to know that I don't force anybody. I let work speak and I go, I move with them. Hold on. Of course, to force is not my heartbeat. Yes, to force is not my style. Yes.